Bakunzi b'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije ndabipfuriza umunsi mukuru mwiza w'abamaratiri b'Ubuganda beranda. Turiko turahimbaza uno munsi aha iwacu mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Patiri Aristide Mutunguka, patiri mukuru wa Paruwasi Ruyigi Diyoseze Ruyigi. Muze tuzirikanira hamwe ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca kabiri ca Makabe, igabane c'indwi, akarongo ka 22 n'ak'icenda kugeza ku ka 14, citabirizwa n'Izaburi 124. Igisomwa ca kabiri tugisanga mu ibaruwa umutumwa Paulo yandika Abanyaroma, igabane c'8, akarongo ka 31 kugeza ku ka 39. Inkuru nziza ni ya Matayo, igabane ca 5, akarongo ka 1 kugeza ku karongo k'12. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo ca kabiri c'Abamakabe. Muri irya misi vyarashitse yuko abahungu indwi bavukana bafatirwa hamwe na nyina wabo. Umwami arabakubitisha ibimoko n'ibitsibo vy'imigozi ashaka kubahatira ku nyama z'ingurube itegeko ribuza. Umwe muri bo arabaserukira avuga ati, mbega ico ushaka kubaza ngo tukikumenyeshe ni iki? Twopfuma dupfa hako turenga amabwirizwa ya basokuru bacu. Igihe yagira ngo acikane avuga ati, wamwicanyiwe, udukuye muri ubu buzima bw'ubu, ariko umwami w'isi yose azotuzurira ubuzima budahera kuko dupfiriye amategeko yiwe. Hanyuma y'uwo bafata uwa gatatu ngo bamukubagure. Aca sokorora ururimi nk'uko babimutegetse, aramvura amaboko adatinya, avugana ubutwari ati, izi ngingo z'umubiri nazihawe n'ijuru, kubera amategeko yaryo ndaziraba nk'ubusa, kandi ijuru niryo nizigiye yuko rizozinsubiza. Umwami n'abo bari kumwe baraheza baratangazwa n'umutima w'ubutwari bw'uwo musore yaraba nk'ubusa ububabare. Uwo amaze gupfa, uwa kane bamukubagura cane nk'uko nyene. Ari mu gucikana avuga ati, wopfuma wicwa n'abantu urindiranye umwizero yuko Imana izogusubiza muzima, ariko wewe ntuzosubira kuba muzima. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umutima wacu wabavuye mu vyara, kurya inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutima wacu wabavuye mu vyara, kurya inyoni iva mu mutego w'abatezi. Iyo Umukama ataba kumwe natwe, igihe abantu baduhagurukira bari kuturya babisi kubera ishavu ryinshi bari badufitiye. Umutima wacu wabavuye mu vyara, kurya inyoni iva mu mutego w'abatezi. Ico gihe amazi aba yaratumize, umuvo uba waradupfukiranije, inzuzi zisenyerana ziba zaraduhitanye. Umutima wacu wabavuye mu vyara, kurya inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego warashwanyutse, natwe turafyiruka. Ikidutabara kiri mu izina ry'Umukama, we yaremye ijuru n'isi. Umutima wacu wabavuye mu vyara, kurya inyoni iva mu mutego w'abatezi. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete umutumwa Paulo yandikiye Abanyaroma. Bene wacu, none ko bimeze bityo twovuga iki? Ko Imana isanzwe itugwanira, ninde yotugwanya? Ko itimanya umwana wayo bwite, ariko ikamuduhebera twese, none ico yitesha kutugabira ibisigaye vyose, ikabigereka kuri uwo mwana ni igiki? Ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Mbega Imana siyo ibagira intungane? Ninde azobacira ugo gutsindwa? Mbega ni Yesu Kristu
kandi ari we yapfuye agaheza akazuka, akaba kandi ari we yicaye iburyo bw'Imana, akongera akatwambariza. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'amaganya canke n'uruhamo canke n'inzara canke n'ukubura ivyo twambara, n'urupfu canke ubuzima? Nta n'abamarayika canke intwaramiheto zo mw'ijuru, nta n'ibiriho canke ibizoza, nta n'ibifise ububasha canke ibiri mu kirere canke ibiri mu kuzimu, nta n'ikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yesu umukama wacu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Ibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo ko yashikirijwe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabonye ishengero rikoranye, aduga ku gasozi ngo amare kwicara, abigishwa biwe baramwegera. Araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo ati: hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abagirira ubuntu abandi, kuko nabo bazobugirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amaro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahorwa ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka, bakabazigiriza, bakabaremera amabi yose, muhorwa jewe babesha. Muranezerwe muhimbarwe, kimera nyanyu izoba nini mw'ijuru. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bavukanye mwebwe muriko muradukurikirana kuri isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, abari mu Burundi no mu mahanga. Umukama yaruteguriye inzimano y'ijambo ryiwe ridufasha kuzirikana neza uyu munsi mukuru w'abamaratiri b'i Buganda. Ibisomwa dushikirijwe biradufasha gutsimbataza muri twebwe umutima wo kwihereza rwose Imana, ataco twisigarije nk'abamaratiri beranda turiko turashemeza uyu munsi. Tubizirikane mu ngingo zibiri. Ubwa mbere, ubumaratiri ico arico. Ubugira kabiri, turindiriye ubuhirwe bw'ijuru. Bwa mbere tuzirikane ico arico ubumaratiri. Ijambo ubumaratiri rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki, gasigura ukuba icabona, gushinga intahe, ukwemeza ivyuzi wabonye imbere y'abandi kugira ngo bamenye ukuri kw'ibintu uko vyagenze. Iyo ngendo yo kuba icabona si y'Abagiriki gusa, kuko n'aha iwacu kuva kera hamyeho umugenzo wo kuba icabona, haba mu matati, haba no mu yandi masezerano ahuza abantu, hama hakenewe abantu bazoguma babishingira intahe. Mu rubanza iyo icabona gihisemwo kuvuga ibihushanye n'ukuri kw'ivyabaye, urubanza rurashobora gucibwa nabi. Uwari gutsindwa agatsinda, intahe igakubita mu gahanga uwari umwere. Icabona kiramutse gihindukije ukuri kw'ibikubiye mu masezerano cahagarariye co nyine ubwaco. Bene gusezerana barashobora kwinjira mu matati, hakabura uwubanguranya, kuko n'uwari kuhaseruka yamaze guhitamwo kuba umunyakinyoma. Muri iyo siguro y'ubumaratiri mu Kigiriki ni uguhagararira ukuri udahengamye, kandi hari n'igihe ukuba icabona biguhitana. Aha iwacu mu bucamanza hariho n'ibihano bitegekanijwe ku masura y'ibinyoma. Iryo jambo ubumaratiri
ryari risanzwe rikoreshwa n'abagiriki ryaciye rikoreshwa cyane n'abakristo ba mbere bashaka kuvuga ingendo yo gushingira intahe Yezu Kristo mu kumupfira. Inyasi wa Antiyoshe Mweranda ariko arazirikana ku bumaratiri yavuga ko wenyene ubwiwe yifuza kuba Ukaristiya kugira ngo abe umwe rwose na Yezu Kristo muri urwo rukundo ruhebuje rurengeye vyose. Abakristo ba mbere barategereye ya majambo Yezu Kristo yahora abwira abigishwa biwe ati bazobaturubika bagire ko babice amakungu yose abanke muhorwa izina ryanje. Nico gituma benshi muri bo batadohoka mu kwemeza ko Kristo ari umukama, umukiza wabo, umukiza w'isi. Bakemeza urupfu rwiwe n'izuka ryiwe vyazaniye isi urukiza. Barabafata bakabasaba kwihakana Yezu Kristo, ariko bo bakarahira bakarengwa ko hako bihakana uwababambiwe bemera kwicwa. Bamwe barabafata bakabaterera ibikoko bikabatandagura, abandi barorera, abandi bakabata mu matanure y'umuriro bagasha bagatokombera, abandi barorera, abandi bakabaca amazosi bakabasogota inkota canke bakababamba. Uko babakorera ivyo vyose niko inkomezi z'ukwemera mu basigaye ziyongera, bakabandanya bemeza ko atawundi bazokurikira atari Yezu Kristo. Muri ivyo bihe niho rero iyo jambo maratiri ryasamiranye cyane muri Ekleziya yose. Ukuba mu maratiri muri ubwo buryo rero ni iteka ridasanzwe kuko kabara akaryo nyako umuntu ahawe ko gukurikira Yezu Kristo mu nzira wenyene yaciyemo. Ni naco gituma naho bamaratiri bicwa nabi babibamwo mu kanyamuneza, nanone baba batewe iteka ryo guhorwa Yezu. Ugusesa amaraso uhorwa Yezu nibwo buryo bwuzuye kandi burengeye utundi twigoro twogira ngo duserure urukundo dufitiye Imana. Ugupfira Imana birahanagura igicumuro c'inyanduruko n'ibindi bicumuro vyose. Ni batisimu yo mu maraso. N'ubutago abatizwe mbere aramutse yemeye gupfira Imana kubw'urukundo n'ukwemera afitiye iyo Mana bishinze imizi mu rupfu n'izuka by'umukama wacu Yezu Kristo, aca ategwa iteka ubwo nyene byo kubohorwa no guhanagurirwa igicumuro c'inyanduruko n'ibindi bicumuro vyose yaramaze gukora. Umuntu nk'uyo aca abohorwa na ya nkuka ya Yezu Kristo yadutangiye ku musaraba. Bugira kabiri turindiriye ubuhirwe bw'ijuru. Ukwizigira ubuhirwe bw'ijuru nivyo biha inkomezi abapfira Imana. N'imbere ya Yezu Kristo abanyisirayeli baremera ko uwemera adapfa ngo aherereye mu cobo, nk'uko bigaragara mu nyandiko zigaragaza ukwemera kwabo. Ni naco catumye n'aba bahungu indwi bavukana twumvise mu gisomo ca mbere bemera gupfira Imana baranka guhemuka ku mabwirizwa yayo kuko bemera iyo Mana. Yezu Kristo amaze kuza akavukira kandi akaba muri twebwe, yaramurikiye neza uko kwemera no kwizigira ubuzima budahera byari bisanzwe biri mu bantu batari bake. Noneho intsinzi yiwe ku rupfu n'ininahazo ryiwe nivyo vyaje gushitsa ku rugero nyarwo uwo mwizero. Ubu rero muri Yezu Kristo yapfuye akazuka akaninahazwa, we yatsinze inganji zose z'umwijima, turemeza mu bwisanzure twisanzuye ko dupfuye muri we tuzukira muri we nyene tukaninahazwa hamwe nawe. Bavukanye muri ko murakurikirana isamirizo y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, uguhimbaza uyu munsi mukuru w'amaratiri Buganda na karyo kuri twebwe gutangarira ubwa mbere abavukanye bacu bemeye bagashitsa. Ni nakaryo kandi ko kwibaza natwe urugero rw'urukundo, ukwemera no kwizigira dufitiye Imana yacu. Abo Baganda barigishijwe inkuru nziza y'ubuhirwe imwe twumvise no munsi mu nkuru nziza, baca barategera neza ko atakintu na kimwe cyo bakura ku rukundo rwa Kristo. Barategereye ko ari abahirwe koko kuko bamenye Yezu Kristo, baca baramwegurira ubuzima bwabo bwose taco bisigarije. Mu vyo abisi bagerageje kubahendahendesha nta na kimwe babonye cyo barutira impera y'ubuhirwe budahera umukama yemereye abatoni biwe. Ugupfira Imana koko ni ingabirano y'Imana. Uko twimenyereza kugendera mu makanda ya Yezu Kristo mu kwikorera umusaraba wa misi yose, niko tuba turiko turaba mu bumaratiri bwo ku munsi ku munsi. Ivyo tukabirangura mu kwama
duharanira ineza aho tuba mu byo tujejwe, tukagwanya inabi n'ubuhemu, ubusuma n'uburyarya ubwo ari bwo bwose. Aho niho n'igihe kigeze ko duheba rwose ubuzima bwacu mu gusesa amaraso bizodukundira nk'uko n'abavukanyi twe turashemeza uyu munsi babishitse ko bagaterwa iteka ryo kwicwa bahorwa izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi barahimbawe mu kwiyamira imbere y'Imana bihweza inyonga zayo ubudahengeshanya bari kumwe n'abamarayika n'abandi beranda isinzi baciye kuri iyi si ari abatoni b'Imana. Abo beranda bapfiriye umukama nibadusabire natwe turangwe n'ubwo butwari bw'ukwemera no kubigaragaza mu buzima bwacu, cyane cyane muri cya gihe haba hakenewe intwari zihagararira kandi zigwanira iteka ry'Imana n'urukiza rwa bene wacu, maze umunsi urizina naho tuzoterwa iteka ryo gushika natwe mu buribwe bw'ijuru. Amen.